Kaze mu mwanya mwiza, umwanya udasanzwe, umwanya wa ca kiganiro Manu ya Nikera, n'umwanya wuko uronka ivy'Imana yaguteguriye muri iri joro. Kuri uno mwanya mukaba muri kumwe na Jackson Nkeshimana. Reka dusome igitabo ca Zaburi igice ca 34 ku murongo wa 19 na 20. Haravuga hati: amarusho y'umugororotsi ni menshi, ariko Uhoraho ayamukiza yose. Azigama amagufa yiwe yose, nta na rimwe rivunika. Amarusho y'umugororotsi ni menshi, ariko Uhoraho ayamukiza yose. No kuvuga ko umugororotsi ahura n'amarushwa menshi cyane atarinze kudondagurwa. Hari byinshi cyane uri kuracamwo nk'umugororotsi, hari ingorane uri kuracamwo nk'uwamenye Imana, hari ibibazo uri kurabona bivanye n'ingene wakiriye agakiza, hari ahantu bakwimye akazi kumbure kubera wanse gutanga umubiri wawe, hari ahantu kumbure batashoboye no kuguha promotion kubera udasorora inzoga, canke nibigeze banashima ko uronka akazi ahantu kanaka kubera utatanze igiturire. Amarusho y'umugororotsi ariko araba menshi, ni menshi, kandi amaze kuba menshi ntibavuze ngo namwe canke nabiri, bivuga ko ari menshi. Ashobora kuba afise igiharuro gitandukanye kuri wewe, ashobora kuba ari igiharuro gitandukanye ku wundi, ariko rero amarusho yawe nubwo ari menshi, Uhoraho agambiriye kuyagukiza yose. Naco bitwaye uko vyakabaye kose, naco bitwaye naho uno musi wose wiri urondera agafaranga none vyanse. Naco bitwaye nubwo nakayaguhemukiye, waruzi kuno musari biza gukunda vya bindi, kwa kundi yagutelefona, kwa kundi mwari mwavuganye, waruzi kuno musari biza gukunda, ariko vyanse. Kandi wanashaka ugasanga kumbure nta nubwo yakugaragarije ko yakuhemukiye, aguma kubwira ikindi akakubwira ikindi, kumva umenga birabandanya. Ariko rero naho amarusha yawe ari menshi ukuraho, Uhoraho agiye kuyagukiza yose. Ingwara zarabaye nyinshi, abakwanka barabaye benshi, ivyawe watakaje vyarabaye vyinshi, amarusha yawe yarabaye menshi, amaesheke yarabaye menshi, kunanirwa mu by'ubuzima bindi byarabaye kenshi, fiançaye byaranse kenshi, abakobwa umaze kuresha barengako, abahungu bamaze kukuresha barengako. Amarusho yakubaye ko yabaye menshi cyane, ariko Uhoraho agiye kuyagukiza yose. Kandi rero icyo utazi kuri 20 avuga ko agiye kukiza n'amagufa yawe, nta nigufa na rimwe rigiye kuvunika. Nubwo bavuze ngo kubera ijya ngwara rero ngo bazomukata ukuboko, kubera ijya ngwara bazomukata ukuguru, kubera ijya ngwara bagiye kumubaga canke ariko Imana irashobora kugira ikintu gishasha. Vuba hari umudamu yantelefone ambwira ati: pastor waransengeye, ati nari ngiye mu bitaro, ati nari ngwaye mfise ikivyimbe mu nda, byari byarananiranye, hagiraho bambwira ko baja kumbaga. Bagiye kumubaga rero bamujyamitse, bagiye gusuzuma kandi baravye basanga Yesu yagikijije. Twari twamusengeye muri wa mwanya dusenga wo kwa Mungu mu gitondo. Yesu ntaca adakora, Yesu agira kugirire neza. Ubushize naho twarumvise nahe umunsi twari ko turigisha ku ijambo rijanye na louange na adoration, maze umumama afata inzu yiwe yari yagurutse, amabati ntiyariko, afatagira louange na adoration isaha imwe, iminota 60 yonyene, afashe igihome c'inzu yasigaye itagira amabati, aragira louange na adoration isaha imwe yonyene. Twari twavuze duti umuntu agire louange na adoration niburi buri isaha imwe. Yagize louange na adoration canke guhimbaza no gutazira iminota 60 yonyene. Ahejeje azabona umuhamagaye ati ingutore amabati. Amarusho y'umugororotsi ni menshi. Uyo mama inzu yari yagurutse, amarusho yawe ni menshi,
ariko uhoraho yagukiza yose. Ntakiza igitigiri kimwe ngo areke ikindi, oya ayagukiza yose. Ugira ukwizera kuko Imana rero buriya ikorana n'abantu b'abanyakwizera. Ukwizera kwawe kurashobora kuba kwari guto cyane, ariko guhera uno munsi nagomba ko ukwizera kwawe kuduga maze kugere ku rugezo rwiza cyane, aho amarusho yawe nubwo ubona umenga ni menshi cyane utangure kuyabwira ati ikiringo gisigaye sico giheze. Utangure kuyabwira unayashimanga kuko agiye kuvaho. None nimba wari ufise amarushwa ajanye no gupanga, nimba wari ufise amarushwa ajanye n'ugwanko, nimba wari ufise amarushwa ajanye no kubura impuzu, nimba wari ufise amarushwa ajanye no kubura ibirato, nimba wari ufise amarushwa ajanye n'iki na kiriya, umugabo yama yagukubise, umugore yama yaguturubitse, sinzi bimeze uko canke biri kuriya, amarushwa yawe nubwo ameze ukuraho, Yesu agiye kuyaheza yose. Urazi ko umaze iminsi utaronka n'agatiro, byaranse, hagiye ushika ku buriri ugatangura guharura amabati, ugatangura guharura amatara ari hejuru, ugatangura ivyimviro bikanka, itiro rikanka ko riza, ikindi gihe hari gihe uryama hageze hagati mu gicugu itiro rikahagarara, koko ubuzima bugatangura kwiyumvirwa, ukiyumvira icejo, ukiyumvira cyahijya yejo, ukiyumvira cyashize. Ariko amarushwa yawo naho ari menshi cyane, uhoraho ayagukiza yose. Wibutse Yobu yavuze ngo nimara kumvugutira ngo zovamo meze nk'inzahabu. Hari ikindi gihe ibibi bidushikako ukagira umwikomo, ukagira umubabaro, ukagira agahinda, ukagira naho wira Imana nabi, hakagira n'igihe uyivuga nkuko umenga n'umugenzi ni umuntu nkawe, ugatanga kuvuga ati wewe Mana wewe sha, kandi rero wewe ugatanga gukoresha n'amajambo atandukanye asanzwe ukoresha muri quartier. Ariko nubwo bimeze gutyo, nubwo byabaye uko, nubwo hageze aho ubura n'ivyo ufungura, nubwo hageze naho hagera aho ubura n'ivyo wambara, amarusho yawe naho ari menshi, urayagukiza yose. Uratanga igikorwa c'Imana, uruko kibonamo intambara, byaranse, byarananiranye, abantu baragutwenze, barakubwiye amajambo yandi, bakubwiye ngo si Imana yaguhamagaye, bakubwiye ati warivugishije Imana ntaco mwavuganye, kuri vya bindi Imana yakubwira bijanye n'ivyo kubaka ugwawe canke bijanye na vya bindi ivyo wavuganye n'Imana. Abavyumvise bararindiriye barabura, baravuga ati wa muntu yarigeneye ivyiwe, yaravangiwe, byarabaye uko canke kuriya, ujya n'umunyakinyoma. Barakuvuza amajambo atandukanye bivanye n'amarusho waciyemo, aho wayabonye. Naho Yesu agira kore bishasha. Abatari bakuzi bagiye kukumenya ndugu yangu, abakwitiranye bagiye gutahura neza ko ari wewe uwo Yesu yatoye kugirira neza. Mordekai yibera ku irembo, ariko umunsi yasohotse ava ku irembo, Imana imurekurira kanye isase kwinjira indani ku kirimba. Yasohotse atameze nk'abandi, yinjiye asa n'abandi, ariko asohoka atakimeze nk'abandi. Kandi amakungu yaciye amumenya kugeza ngaho i Bujumbura turamumenya, ahandi mu Kigobe baramumenya. Mordekai atarazwi, aruko Imana yagize ikikoze, imuhindurira akahise, imuhindurira histoire y'ubuzima bwiwe, imuhindurira uko yarazwi. Amarusha yiwe yari menshi cyane, ubuzamu ndugu yangu, imbeho, imibu, kila kitu, ariko amarusha yiwe yabaye menshi n'ivyo, ariko horaho yayamukijije yose. Nawe amarusha yawe naho ari menshi cyane, horaho agira gukize yose. Reka ndagusengere kugira ngo uno munsi rino joro urarana Imana, ubane n'Imana, uvugane n'Imana, icubahiro c'Imana kibane nawe, ukuganza kw'Imana kubane nawe, bigaragare ko ufise Imana, bigaragare ko uvugana n'Imana, bigaragare ko usenga Imana. Buri wa Mungu wamuja gusenga, abantu benshi bipfuza kubona igiserutse inyuma y'ivyo,
abantu benshi bakeneye kumenya ko wa muntu wawe bazohava bamubohora. Abantu benshi barindiriye kumenya ibiza gukurikira inyuma yaho, ariko inyuma yaho ni Yesu yahifatiye. Yesu yahafashe inyuma y'ivyo Yesu yahafashe, kandi ni wagiye gukurikirana ubuzima bwawe kugeza ku impera y'ubuzima bwawe. Reka ndagusengere. Yesu Kristo, ugira neza kandi uragororotse. Mana, wagize neza mwene data yuguriye radio Vyizigiro kuri no mwanya w'ijoro kugira ngo aronke manu yiwe, manu ya Nikera. Yesu, ndagomba ko umugirira neza, maze umuhumurize, maze uwe hafi yiwe. Amarusha yiwe ni menshi, yarabaye umugororotse, yarakwitavye, yarakubaye hafi, yarabaye uwawe ibihe byinshi cyane. Amarira yiwe yarabaye menshi imbere yawe, yaragutakambiye akubwira vyinshi cyane. Harageze n'igihe yumva umenga yocika intege, ariko kandi urasubira kandi uramongera inkomezi. Yesu Kristo, ubu rero agomba ko muhoza, agomba ko umugira icyo umukoreye, agomba ko ya marusha yiwe yari menshi cyane ahera uno munsi, maze cyubahiro cyawe kigaragare, kandi bose bamenye kuri Imana ishoboye vyose. Ndizeye kugiye kubikora. Rino joro rigiye kuba ijoro ryiza kuri mwene data, rino joro rigiye kuba ijoro ryiza kuri twese. Ni mu izina ryawe ryera Yesu Kristo, umwami n'umucunguzi wacu, amen. Mwari kumwe na Pastor Jackson Nkeshimana. Yesu abagirire neza, murota Imana. Tumana w'Imana nuko ari umuntu mwiza yitwa Yesu, yancunguja maraso y'igiciro. Ubuntu wiwe vicatumye nitwa umwana w'Imana, nuko ari umuntu mwiza yitwa Yesu, yancunguja maraso y'igiciro. Sama